Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Samwe kaze nshuti n'amakunzi mahisemo kurikira iradiyo yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu. Kaze mwana makuru yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2023 Myandagaro umwaka wa 2025. Ano makuru akaba agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD umesha ko utariko uratahukana impunzi ziri mu bihugu bitandukanye kubera ko kubwabo abo barundi bavuye mu Burundi bahunze igihugu kubera ko bari bajanywe n'inyungu zabo. Ivyo byashikirijwe na Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu kiganiro n'amesha makuru kuri uyu wa gatandatu. Abanyagihugu bo mihingo itandukanye y'igihugu batewe impungenge n'ingingo irutse gufatwa n'inama nshingamateka ko ibikorwa by'iyo nama bitazosubira guca ku mbuga ikibiriraho, bakabona ko gukorera mu gifuri ari ukutubahiriza intwaro rusange. Nayo kuva mu ndwi iza abarimyi b'ikawa mu ntara zitandukanye z'igihugu bagiye guhabwa agahembo kabo. Mu kiganiro n'amesha makuru kuri uyu wa gatanu, umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe igiterwa c'ikawa Odeka yavuze ko batevye kuko bamwe mu barimyi batashoboye gutahura umugambi wo guhemba hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Ana yandi mu kanyisase inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa nk'uko meje kubabwira mu ntangamarara yano makuru. Uburundi ngo ntiburota bwugurura imipaka buhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda kuko abahungabanya umutekano mu Burundi bamabaza baturutse muri ico gihugu. Byashikirijwe kuri uyu wa gatandatu n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu kiganiro n'amesha makuru yagirishije Ibuye mu ntara ya Butanyerera. Reveriano Ndikuriyo yaribukije ko u Rwanda rwanse gutanga abagizwe gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015. Bivugwa ko bahati indaro haraheze imyaka irenga 10. umuntu akanyishije ucumwisemba sivyo zito nyene wewe araje afashije mu gutembagaza ubutegetsi birabananiye gusa agiye wiwe bibereye Kigali baniyombare none byansi twavuga tuti duhe niyombare yinjire igereza uburyo binjira kare abambere bagiye kurokugwa sivyo akacumi mugabo urubona bamwe baracari Kigali rero bakanyishije twende nta mutso kwisemba iki gihugu cyagikaraze baba duhaye sawa bapfiriyeyo sawa cibihera mugabo akiriho oya kwera zobadu bataduhaye nabo nibabaze ikintu kimwe mu Burundi cyo mwashumbiye ngo barandika utuntu ngo navuze samuragwa kubera umuvyeyi w'igihugu yavuze ngo nibugure imipaka akanya gatoya kajagari mwarabonye abantu bishwe bagira inyimezo mu Rwanda kuza kwica abantu bacu ugize umutima mwiza barakumara turazibira ntihagire rero uzanira ibintu vy'izanima muraja muri Tanzania mufata ubwato muri Zambia muje muri Kongo muri indege mugende kwisi ni Kigali muragena mu ndege ntaco muzaba mutwaye ntangora mugabo mukaza muravuga ngo mwigirisha ikinyango urabona ngo mbega ngo ntimo vyihoza amagara y'umuntu n'amazi azizikane bayore uraza abantu bacu mugatumba hariya munuze hariya mugatumba no mu ruhari hariya hose abantu bishe mugoma dusore kuzo turarira turaganduka ku bantu 100 turazibira nta mutima mwiza bafise navuga ati inkozi z'ikibizanyo zose turaziboshe turazizanye murabe ko leta itavyiga mugabo ukiriko urarondera ufasha ngo leta itabara ngo uzofata ubutegetsi hama ngo ucuvuga ngo ugurura ngo bareke ngo ntaco ngo niyombare nibatangure bahere turafise liste niba hahera zo twugurura canke nabo niba bakuremwo ntangora
Reveriyano Ndikuriyo yanagize icyo ashikirije ku bijanye no gutahukana impunzi ziri mu bihugu bitandukanye. Kubwiwe ngo izo mpunzi z'abarundi harimo abanyepolitike hamwe n'abahanira agateka ka zina muntu zozeruka gutahukanwa kuko bimaze kugaragara ko icabajanye ari ukwironderera ingene bashika mu bihugu vya Buraya na Amerika. Iyo ndongozi y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yamesheje ko abakwiye kwitwa impunzi ari abarundi bahunze muri 72 no muri 93 bonyene. Ibintu by'ubuhunzi twitwa bibayemwo bamwe harimo ibiharuro byinshi. Iyo muri ko muvuga impunzi no kwitonda kuko hari impunzi ziba zifise objective cyangwa ivanye charge cyane. Hariho abajournaliste benshi bamwe bari muri za RPA bari hanze kubera murazi yuko nabo bari kora kokeza kugira ngo babe gutebagaza ubutegetsi. Umva rero nabo nyene nta watashe ngo bamwanki kuko abo leta yasize ku rutonde ikeneye gucya kw'intoki ibashika 30. None abandi bakora iki hanze? Aha rero simvuga byinshi ku mpunzi. Umugambwe yari yabagiye mu 2015 zabo twita abafronderi bariho bapiyo barufitikiri baonezime bakanyanga bumvuga n'abakuru baragiye kubera bari bavuze ngo umugambwe nibo bize ngo babaciye ko ngo byose barabishobora babaca kugira basambura umugambwe basanga biranse baca barayanyaga. Je hariho n'umuzungu yabinyibwiye ati twege mu 2015 twe twapanze gutambura umugambwe CNDD itunga byaratunaniye mu biro turi babiri urumva ni birebire nicyo gituma rero nkaba impunzi je ntazomvugira kuko bivana urumva impunzi ziri sinibuka n'amakambi y'impunzi ariyo imego zandutariyo ngabo bavuze yuko bahunze kugira ngo bazoronke uburenganzira ukuja muri Australia ukuja muri Amerika yo muri Norvege bijya bihugu bya Buraya. None nk'uburyo ngo tuvuga ngo mutahukane kandi agomba kwigira i Buraya warabonye umuntu ahunga atwaye passport nico gituma burya impunzi ivuga iti nahunze amahoro n'umutekano ntayibaho. Impunzi yareye nk'akarorero twebwe amakambi ya Rukore Rumasi Mutenderi Karago Nduta Kanembwa Mukugwa ikambi ya Mutabira ya mbere ya kabiri ikambi ya Bujankuru Mishamo Katumba izo ni kambi zahunze ubwicanyi bw'indwi na kabiri n'icenda na gatatu bakivuga ko amahoro agabanutse bose baca bitahira. Tukivuga ku bijanye n'abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye harimwo ivyo muri akarere igihugu ca Tanzania nico conyene genda kibonekeza ko kitubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Ivyo bishikirizwa n'icegera c'urongoye urunani Sefor Arusha ibibana jambo yashikirijwe ku munsi wa gatatu uheze mu nama yatunganijwe n'ujejwe ibibazo vy'impunzi muri leta ya Tanzania aho yabwiye ko vyanka vyakunda bategezwa guhunguka iwabo. Wigemera Jean Bosco amesha ko ubundi impunzi ihunze bisaba ko ihunguka biciye mu mwumvikano kandi kaba inizeye ko umutekano wayo utazobangamirwa. Ku bijanye n'impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'Inyarugusu reka n'izindi zo mu yandi makambi y'intara ya Kigoma muri Tanzania. Ivyo rero uyo mutegetsi ajejwe impunzi yarayashikirije izo mpunzi z'Inyarugusu biri mu rukurikirane rw'ivyo tumaze imyaka twumva tubona kandi biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu y'i Geneve agenga impunzi. Nta handi kw'isi impunzi zirukanwa zihungurwa ku nguvu atari muri Tanzania. Kugira impunzi yizanye kubera umutekano wayo ugeramiwe niko nihunguka ku bushake bwayo maze ikabifashwamwo n'ishirahamwe HCR igihugu camwakiriye n'igihugu c'amavukiro biheza bikagenda ariko biciye mu mwumvikano hagati y'abo bantu batatu igihugu camwakiriye ishirahamwe HCR n'igihugu c'amavukiro ariko nawe yiyumva mu mutima yuko ategerezwa ashobora guhunguka umutekano we utabangamiwe. Muri Sefor Arusha ico kibazo twaragishikirije HCR ku rwego rukuru w'iryo shirahamwe mpuzamakungu turarishikiriza umukuru w'igihugu ca Tanzania ndetse n'ujejwe district ya Kigoma arabizi. Ikibabaje rero nuko abo bategetsi bica amatwi
bikaboneka ko bari kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Turabona ko kubatera kamo ari uguhozako. Ico gituma tugiye gukora kugira bumve ko umutekano mu Burundi ukiri kure nk'ukwezi, nibaba batabigira nkana batebe bavyumve, batebe babibone. Mu makuru ya politike naho bamwe mu bariko baritoza kuba abajenama bo ku mitumba bariko biheka inyuma y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu kwitoza batabirikuriwe n'amategeko mu ntara za Burunga na Butanyerera. Ni mu gihe abitoza batava muri uwo mugambwe bobo birirwa barahigwa babwirwa ko naho botsinda ataho bazotwarira. Ibijanye n'inkuru tubibaze Walter Kwizera. Kamwe mu burorero butangwa n'abanyagihugu muri uko kwiheka ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu kwitoza badakwije ibisabwa n'amategeko nako witwa Amos Kabura wo ku mutumba Karagara muri komine Rumonge. Nkuko bamwe mu banyagihugu bavyiganiye radio RPA, uyo Amos yagirizwa byinshi kuri uwo mutumba Karagara, harimwo no gusahura amafaranga y'abanyagihugu. Ariko mu minsi heze abanyagihugu bakubiswe n'inkuba bamubonye ku ntonde z'abitoza kandi amategeko atabimwemerera. Tumbo Karagara twese amakenga ajanye n'ubu Kabura Amos atagira mode, yari mu bantu bariko baritoza mu bazotorwa mu mashefu dokatiye kuri uwo wa 2025. Rero twe turatangaza n'ukuntu yakuwe ku rutonde rw'abazitoza kuko asanzwe afite amakosa yagizwe. Yari yaratwaye amafaranga y'abanyagihugu arenga miliyoni 30. Sentare imucira urubanza yuko yoteza kubariha abanyagihugu, yaciye yomoka arahunga. Nk'uko itegeko rigenga amatora rivuga yuko bagize amakosa bakugwa nabo baramukura ku rutonde. Rero igitangaje nuko guhera ejo ku munsi wa kane ku mugoroba yatanguye kumanika ibipapuro vyo kwiyamamaza abwira abanyagihugu ko yemerewe kuzokwitoza mu bandi, natwe tugatangazwa n'ukuntu yoba yarashizwe ku rutonde kandi n'abitwa ko bemerewe gushirwa ku ntonde babaye abakozi ba leta gusa. Ibintu ni nk'uko nyene mu ntara ya Butanyerera abitoje ku mitumba batari mu mugambwe CNDD-FDD babirirwa barahigwa buhongo. Uyu numwe mu banyagihugu baho yaganiriye na RPA. Ubu twimirije amatora y'abakuru canke abajenama bazorongora imitumba n'amakaritiye, ariko aho bagize amahirwe hakaboneka umwe canke babiri batari muri CNDD-FDD ubu bari mu yabira, baguma babirukako babatera ubwoba, bakaja mu banyagihugu bababwira ngo urya naho mwomutora ngo ntazoronka hatwarira ngo atari mu CNDD-FDD, bakabibugwamwo n'amacakubiri. Ivangura ry'aba CNDD-FDD n'ukuri birabica bigacika. Umuntu atari mu CNDD-FDD muri iki gihugu ngo si umuntu mengo ntibanamenya igihugu cinjiye mu ntwaro y'imigambo myinshi. Muri kino gihe rero abanyagihugu bo muri iyo mihingo bahamagarira umugwi seni ushinzwe gutegura amatora gukurikiranira hafi ivyo biriko birakorwa n'umugambwe CNDD-FDD mu gihe amatora y'abarongoye amakartier n'abajenama ku mitumba ategekanijwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 Nyandagaro umwaka w'2025. Arakoze Walter Kwizera. Mu gihe rero kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 Myandagaro uyu mwaka ari watekanijwe amatora y'abakuru b'imitumba n'abarongoye amakartier mu gihugu cyose. Uruganda rwa RPA uyu munsi rwashimye kugaruka kuco izo ndongozi zizoba zijejwe. Twibaze mugenzi wacu David Claude Mbananayo. Ingingo y'170 y'itegeko rigenga amatora y'uyu mwaka ivuga ko inama mpanuzwa jambo yo ku mutumba ibigizwe n'abantu 5, hanyuma uronse amajwi menshi akaba ari we aheza karongora umutumba canke iyo quartier. Abo bose bakaba bitoza ku giti cabo badashizwe imbere n'imigambwe canke n'izimigambwe bakomokamo. Uwitoza kuja mu nama mpanuzwa jambo yo ku mutumba ategerezwa kuba ari umurundi kandi akaba asanzwe aba kuri uwo mutumba. Mu bikorwa abakuru b'imitumba n'abarongoye amakartier bazoba bajejwe harimo guhuza abanyagihugu n'inzego zirongoye amakomine ndetse n'intara. Muri ico gihe bakaba bashikana ingorane zihanze abanyagihugu inzego zibakurira. Ikindi bakora no gufasha mwishirwa mu ngiro ry'ingingo ziba zafashwe n'inzego zibakurira haba ku rwego rwa komine canke ku rwego rw'intara. Abarongoye imitumba n'amakartier barategura kandi bagahagarikira amanama ku mitumba no mu makartier aho bagerageza kandi gutorera umuti amatati yaduka mu banyagihugu yaba ayashingiye ku matongo canke mu kibano
mu gutora inyishu batarinze kuja mu masentare. Mu bijanye n'umutekano bategerezwa gukorana n'abajejwe umutekano aho ku mitumba canke mu makartier mu kwerekana ico cose gishobora guhungabanya umutekano kugira batsimbataze amahoro n'umutekano mu kibano. Abarongoye imitumba n'amakartier kandi bamagarirwa gutsimbataza intwari bereye mu kugwanya ibiturire na mpinga yanje n'akarenganyo akariko kose bishobora kwaduka aho ku mitumba n'amakartier baba batorewe kurongora. Arakoze David Claude Bananayo. Tukivuga ibijanye na politike, inama nshingamateka yifuza gukorera mu gipfuri atawumenye ibikorwa bari kwarangura. Ivyo bivugwa n'abanyagihugu baganiriye na RPA. Abanyagihugu bakaba bavuga ko batewe impungenge ko intwaro rusangi itariko irubahirizwa, bagasaba ko bomenyeshwa ibibera mu nama ashingamateka. Bayivuze inyuma yaho hafatiwe ingingo n'abashingamateka kuri uyu wa kabiri itariki 19 za kuno kwezi ko amakoraniro canke ibikorwa bibera mu nama nshingamateka bitazosubira guca ku mbuga ikibiraho no kubamesha makuru bigenga kudasubira guhonyoza ikirenge mu nama nshingamateka. Kurikire bano banyagihugu. Birababaje kandi birateye isoni kumva ko amashingamateka igiye ikora yinyegeje. Amashingamateka ni umugambi n'umugabo akamamaza bomeye kwiza navyo tukamenya n'iberayo sinzi umunyagihugu umurundi tugiye kuba. Nobona yuko ata demokarasi iri kurubahirizwa. Nimba by'ukuri Burundi turi mu bihugu byubahiriza demokarasi kandi ibikorwa by'amashingamateka abashingamateka bakaba baserukira abarundi, nibaza yuko boreka n'abandi bamenyesha amakuru bigenga bakaza kumenyesha abantu ibiriko birabera muri iyo nama nshingamateka. Bagabo bagura mu gipfuri aho turi nk'abenegihugu twese yuko abantu bashobora ko ibikore byica nk'abenegihugu twumva yuko ibyo bintu bitokorwa, ahubwo abo bikurikirana ubarege abantu bamenyesha amakuru kugira ngo abenegihugu bashobore gushyikiriza ikamenya yuko ibikuru biravuga mu gihugu cy'Uburundi. Mu kanya tubonaniriza ano makuru mu bivugwa mu gisata c'intwaro ibereye. Ijambo ni rwawe, ijambo ni rwawe. Abarundi babaye mu magorwa atandukanye agizwe n'ubwicanyi n'ubukene bituruka kuri politike mbi ya CNDD-FDD. Ubukene bw'ivyangombwa byose abanyagihugu bifuza bisigaye biri mu biteza impfu z'abantu. Ibiturire bisigaye bisabwa ku mugaragaro, tutibagiye ubutungane bwabaye igikoresho c'abagizi ba nabi, ukudahana bikaca bisasigwa indava. Uburundi bwoba bukira igihugu kigengwa n'amategeko canke cabaye ikibare c'amabi yose etamafye mu gifaransa. Abatumire ikiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri w'Imana igenekezo rya 24 Myandagaro ni Reynolds Butari, umwe mu barundi bakurikiranira hafi ibibera mu gihugu akaba yize ibijanye n'inyifato. Emmanuel Ndereyimana yari mu gwaruka gwatanguje umuhari FDD na Bob Rugurika ni umenyesha makuru yatoje ku mabatari make yaranze intwaro ya CNDD-FDD. Ikiganiro ijambo ni rwawe mukazogishikirizwa na Ines Gakiza ku saa 12 z'umugoroba mu masaha y'Ubujumbura, mukanazogikurikirana ikibiriraho ku mihoro itandukanye ya Radio RPA. Umwaka wose ugiye kurangira hari abarimyi b'ipampa bo muri zone Rukana muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura, ishirahamwe Kojerko rihingura ipampa ritararonsa agahembo ku mwimbu wabo, bitaye ko no mwimbu wo muri uyu mwaka turimwo uvundiye mu nzu iryo shirahamwe ritaraza kubagurira, ibiheza bigatuma badorokirwa kubandanya barima ico giterwa. Innocent Valentin Singirankabo niwe yaganiriye n'abo barimyi b'ipampa, reka abitubwira. Abo barimyi b'ipampa bo muri zone Rukana muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura baridogera ishirahamwe rihingura ipampa Kojerko ko ribaheraniye amafaranga y'umwimbu wabo wo mu mwaka waheze w'2024, umwaka wose ukabugiye kurangira barindiriye amaso agahera mu nzira. Dutangaje baduhamagaye ariko ubu hari igihe mu mwaka uheze bagiye guhembwa mu kwezi kw'icumi, kwezi kw'icenda, hari n'amakamyo amwe mbere bavuga yuko batarahembwa. Imyidogo y'abo barimyi b'ipampa rigarukiraho gusa, banavuga ko ishirahamwe Kojerko ryatevye no kubagurira umwimbu wabo w'ipampa wo muri uwo mwaka w'2025,
ipama bimbuye rikaba ririko ryononekarira mu bubiko kandi atahandi bari burigurishirize. Bamwe mbere bakanavuga ko bagiye guhitamwo kureka kurima ico giterwa c'ipampa kuko atanyungu bariko barabibonamwo atari uruhombo gusa. Ibigumye ko none urimye ntugurishe urimye nturonka agafaranga umva wose urakurima urarima nabi kudosagera bizimangane bihe kuko n'ubundi urabona umuntu arima akenye ngo yikenure ugasanga ntiyikenuye twaza kureta bashiramo ingufu muri kongere kwera ubunyani barara uburyo bwose bushoboka maze badukure ku mwimbu wawe. Mu ruganda rwa RPA tukaba tutarashobora kuronka abarongoye ishirahamwe Cogerco kugira ngo bagire ico bashikirije kuri iyo myidogo y'abanywanyi babo. Innocent Valente singira nkabo abarimyi b'ikawa bo mu ntara zitandukanye z'igihugu bazotangura guhabwa agahembo kabo kuva mu ndwiza. Mu kiganiro n'amesha makuru cyo kuri uyu wa gatanu umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe igiterwa c'ikawa Odeka yamenyesheje ko bateje gutanga aho gahembo kuko bamwe mu barimyi batashoboye gutahura neza umugambi wo kubahemba hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Uwikunda Oscar yizeza abo barimyi ko bazoronkera icyarimwe amafaranga y'ukwezi kwa gatanu no ku munani. Rero barashoboye kwegeranya ivyo biharuro, ariko rero kuva ico gihe hagiye haribonekezamwo agahaze, aho novuga yuko hariho nabo basaba amakonte boshobora kubashira ko ya mafaranga bakavuga ko atyo bafise. Hariho n'abashoboye gutanga amanimikashi, ugaca usanga amanimikashi batanze ntibashize ko ari yiwe cyangwa ari yundi muntu. Mugabo rero twaragize sensibilisation ihimiriza, benshi bagiye barabitegera mu nyuma. Rero utwo tunenge nitwo twatumye ihemba riteba, kuko twasanze ubu rero nkuko mwabibonye twaciye dutuma ko abashefu b'amayizine amatonorero baci baza indwi yose tumaze indwi arivyo turiko turabikosora. Ivyo Uwikunda Oscar akaba yabivuze inyuma yuko mu mihingo itandukanye y'igihugu abarimyi b'ikawa bari bamaze iminsi bidoga ko batevye kuronka agahembo kabo. Nino ngaha amakuru twateguriye yo kuri uyu wa gatandatu duciye tuyasozera ko abashimiye mubwe mwese bafashe umwanya wo gutega abiri ano makuru. Bagenzanje umwe wese kuco yafashije kugira ano makuru ashobore gutorokanywa nkaba ndabakengurukiye. Ari mu y'ivyuma nabo nyene ndabashimiye. Herve Niyuhire mbeje kwashikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye.